Imana ishimwe. Hama je nanje nkuko babivuze nitwa Bernice Akimana. Hama ndi umwe mu bagiriwe amahirwe nkuko mugenzi wacu abivuze bwo guheza inyigisho za CYE. Hama je sindi hano kubwo gushimira Imana, oya, ariko ndi hano kubwimenyekanisha rya CF. Ubwa mbere ndabaramukije. Hama navuze yuko nitwa Bernice Akimana, ndi umunyagwaruka. Mbanje gushima kwanza kubw'uburongozi bwa CF bwanyumviye kugira ngo bashoboye ko muno mwanya wo gushobora gushikiriza imenyekanishwa ryanje rya CF. Sanzwe ndi umwigisha w'abana kw'ishengero nsengeramwo, ariko nakiri umwami Yesu ntashobora kuza hano muri CYE. Ariko maze kwizera umwami Yesu nashishikaye nkomezwa cane. Ariko rero mbere yuko ntangura nagira mbaza abavyeyi canke abandi bantu bose banyishure. Mbe ndababaze, ni bangahe bana mwamwibaza ko hano kw'isi baba bakijijwe? Inyishu. Ni bangahe bana hano kw'isi mwamwibaza ko baba bakijijwe? Yego. Baragereranye nta wundi yonyishura. Peut-être ko twese twuba twibaza ko abana bose bakijijwe, sivyo? Ariko turibesha cane. Turifashisha uru rudome rwacu se. Urudome se rusigura condition child. Nukuvuga uko umwana ameze. Twese twiyumvira yuko abana bose araberanda. Ariko ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 51 ku murongo wa 5 mumvuko ntavuga, haravuga ati raba nabumbanywe ukugabitanya, mu vyaha niho mama yamvyariye. Ngo mu vyaha niho mama yamvyariye. Twese twavukanye kameme yo gukora iki? Icaha. Niyo mpamvu tuvuga yuko twese turi abanyavyaha. Nabo bana twatwibaza yuko bakijijwe, nabo nyene n'abanyavyaha. Umurongo bitwemeza neza uri mu Baroma 3:23 nuco uvuga ati bose bakoze ivyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Ni kuvuga yuko twese twavukanye kameme yo gukora iki? Icaha. Abo bana bose rero nubwo bomenga naberanda n'abanyavyaha. Ariko rero uru rudome rwacu ruratwereka rusigura everyone. Kuvuga uwari we wese. Uwari we wese rero arafise uruhara bwo gushobora kubwira umwana ubutumwa bwiza kugira ngo nabo nyene bashobore kumenya ivyerekeranye n'ubutumwa bwiza nkuko Kristo abidutegeka. Ivyo navyo turabisanga muri Matayo 28 igice ca 19 gushika 20 avuga ati nuko nimugende muhindura amahanga yose abigishwa mubabatiza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose. Umve ndi kumwe namwe imisi yose gushitsa ku mpera y'isi. Murumva yuko ijambo ry'Imana ribidutegeka. Biradutegeka neza yuko dukwiye kugenda kubwira abo bana bose ubutumwa bwiza. Niko Kristo yabidutegetse kugira ngo badashobora gupfa rubi. Hama urudome F naho ruravuga ati Father's heart, umutima w'Imana. Kristo nkuko nabivuze adutegeka yuko tugwiye kuja kubwira abo bana bose ubutumwa bwiza. Niko n'umutima w'Imana umeze. Urabitubwira ati tugende mu mahanga yose duhindura abo bana bose kugira ngo nabo bashobore kwizera umwami Yesu. Mu bikorwa vy'igitaramo nashobora kuba narakoze, abana barenga 200 barashoboye ko barizeye umwami Yesu. Murumva ivyo ko ari vy'igitangaza cyane. Niyo mpamvu bikenewe yuko rero abana dutegerezwa kubabwira ubutumwa bwiza. Ibice 50% nivyo bihari kw'isi vy'abana. Ivyo navyo nkaba nashoboye kuvyumva bimenyekanishwa. Umurongo uri muri Yohana 15 ku murongo wa 14 avuga ati muri abakunzi banje nimwakora ivyo mbagera. Murumva ko Kristo aca twemera ko turi abakunzi biwe mu gihe niyo twakora ivyo adutegeka vyose. Mu bikorwa rero vy'ivuga butumwa mu bana, bimwe muri vyo ni CYE, ni kuvuga ugwaruka Kristo mu bikorwa. Nkuko na CF sigura ati ishirahamwe rivuga ubutumwa bwiza mu bana. Ugwaruka Kristo rero mu bikorwa n'abajene imiyabaga ikiri mitoya ikoranira hamwe bakiga ubutumwa bwiza, hanyuma baheza kuvyiga nabo bakaja kuvyigisha abandi bana. Hari izo nyigisho nazo zikaba zerekeye abajene bari hagati y'imyaka 13 gushika ku 18. Rero ndatera intege
ndetse ndanahimiriza abo bajene bangana nanje canke bansumba bafise imyaka 18 17 kumanuka gushika ku 13 kugira ngo bashobore nawe nyene kuza kwifadikanya hamwe n'abandi bajene baze kugira iyo formation kwiga ivyerekanye n'ukuntu dushobora kuja kwigisha abana ndetse n'ukungene dushobora kubahindura. Umuntu wese akwiye kugira uruhara rwo gushobora gusengera umwana ndetse no gukora ibiteramo n'ibindi. Nongera nsaba ku bavyifuza abavyeyi mwaje hano mwatugendeye, turabasaba nimba mufise abana banyu bari hagati y'imyaka 13 gushika 18 mushobore kubazana. Izo nyigisho rero ziba mu ruhuko, abana bari mu buruhuko. Rero ndatera intege umwe wese kugira uruhara mw'ivyo bikorwa vyo kuza gushobora kwigisha abana kugira ngo dushobore kwagura igihugu cacu co mu Burundi, kugira ngo abana nabo bashobore kwigisha, nabo bashobore kwizera umwami Yesu. Ndagije nshimira rero abarongozi ba CYE canke ba CF kuvuga ugaruka Kristo mu bikorwa canke ishamwe bw'ubutumwa mu bana bashoboye kumuya umwanya kugira ngo dushobore kuvugana ku vyimenyekanishwa rya CF. Murakoze.